Turasubiye kuramutsa abakunzi ba Service Nishimpaye TV aho muhereye hose mu mpande zine z'isi, twongera kubifuriza amahoro y'Imana mu ngo n'imiryango. Service Nishimpaye TV nkuko musanzwe mubizi ni televiziyo yanyu iba yagira kubijanye n'ingo n'imiryango. Tubazanira amakuru mashasha arabi ingo n'imiryango, tubazanira inyigisho zifasha ingo n'imiryango, tubazanira impanuro, tubazanira ihumure, tubazanira amasengesho. Majambo make turiho kugira ngo tubane namwe, mutubwire ibyo mukeneye natwe tubazanira ibyo bafasha kugira ngo ingo n'imiryango zirushize kubona bwa bwiza Imana ishaka kubona mu ngo n'imiryango. Muri iyi minsi rero tugeze mu bihe byo kurangiza umwaka, aho abantu benshi basa n'abahagaritse imitima bibaza ngo ivyo nari nateguye kuva ukwezi kwa mbere mbona sindabishikako, none sigaje iminsi mikeyi, ubwenge bukaba bushushe, bakaba bahagaritse umutima, amahoro yagiye. Abandi nabo bavuga ati ewe wanguha ivyo nakubwiye utegerezwa kubizana, nukuvuga ngo hariho guhungabana mu mitima y'abantu. Ndabazaniye iganuke rivuga ngo tugiye gusenga, duhamagaza amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wari we wese. Imana ishimwe. Mu yandi majambo tukubwiye ngo nturi wenyene mu vyo uri kuracamo. Rero twagomba twishigikize ijambo ry'Imana nkuko tumaze iminsi tubikora. Dusoma mu gitabo c'Abafilipi, Paulo yandikiye Abafilipi mu gice ca 4 umurongo wa 4 nyene dushikane ku murongo w'indwi. Haravuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu imisi yose, ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe. Ubugwa neza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Nimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Haleluya. Iryo jambo tugiye guhagararako kandi twarihaye teme ivuga ngo tuje gusaba amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese. Uko twaideje kubivuga, uno munsi tugomba gukora ibinyuranye n'ivyo twahora dukora, kuko twahora dutuma abantu ngo bagende kwisengera tukababwira ibyo basengera, ariko uno munsi tugomba gufatikanya namwe. Wo tubona ko urugamba rurashushe, abagabo barashushe, babujijwe amahoro n'abagore. Umugabo aho yaziga amahera ntariko arayaronka, mu kazi babikoze ukundi, bavyinjiyemwo. Abo yarafitaniye amarandevu bamuhinduriye, ubishakora aricara akicurikira, akumva isi n'ijuru imwubarayeko, akiyumvira ingene hava ataha n'ikibazo, aza gusanga umugore yabambye, akiyumvira ingene hava aje imbere y'abana n'ikibazo, aza gusanga abana babambye. Benshi bagaca biyumvira ngo reka mbe ndaguma hariya nze kugenda baryamye. Abatabikoze uko bariko barahitamo guhunga kuja hirya no hino. Niko nagomba nakubwire ngo ntuhunge mwene data mugabo, unyumva ntuhunge. Uno munsi aho wasenze bikanka, ndaje kuri Service Nishimpaye TV turaje ngo tugufashe gusenga, kuko ijambo ry'Imana ryabitwemereye ngo ntihagire ikintu na kimwe kitubuza amahoro, kandi ngo ntitugire ibyijiji. Oya, tusaba ahubwo tuze tubwire papa mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Tugomba gusengera abantu babagabo babujijwe amahoro nuko amasoko amariba bari biteze yatobekaye. Imana idufashe cyane. Nabona kugira ngo sibo wa mbere bibayeko, umukozi w'Imana Isaka nawe byaramubayeko. Amariba yaba yitezemo umugisha barayasivya, kandi kibabaje bayasivya hageze yuko ukora ca kindi cari ku mutima. Barayasibije agira gute, arababara, ariko Imana yaba yacimutegurira irindi riba badashobora gusiba rihumuriza umutima wiwe. Nawe nagomba nakubwire ngo tugomba dusenge.
nimba ari amariba rimwe abiri waruzi gakaba bayasibye tugomba duhamagaze mu ijuru irindi riba rigira gute riguhumuriza mu mutima abansi badashobora kumenya ngo bagire gute barisibye. Imana idufashe cyane. Tugomba gusengera kandi wa mugore yabambawe avuga ngo nukuri ntiduteka ngo bishe, ibyo twavuganye ntabyo wankoreye. Hari impuzu nziza ziko zirasohoka nazo uri kurangurira, iminsi mikuru sinzogenda nambaye bwabo tazi ninahorana, negerezwa kuronka ikirato gishasha nagomba ndakubaze nti wa mukenyezi we nka jewe, mbega uno munsi bihindutse ugasanga niwe uri kurafata izo responsibility umugabo wawe ariko arakora, nawe ukagenda amariba bakayasivya, woca ukora iki? Erega ijambo ry'Imana ryadushizeho nk'abafasha kugira ngo tubafashe abagabo bacu, tubafashe aje aremerewe, ahubwo tumubwiye ati humura, Imana irafise izindi nzira ishobora gucamo. Erega Imana yacu ni Imana yakandi karyo. Imana ishimwe bakenyezi muri ko muranyumva, turabafashe abagabo bacu kugira ngo tubafashe mu bibaremereye, kugira ngo tubafashe mu bibababaje, kugira ngo tubafashe gutora umuti w'ivyabarengeye mu mutwe. Birababaje kubona umugabo yasaze yazitaye ari mwibarabara, umubajije tumugore yambanye ugwaga, twahora dukundana, mugabo yahindutse ubu ndavuga akavuga ndavuga ahubwo ndabye gutya muna yafashe intambi, ahubwo ndabye gutya muna yashizemwo jinx kugira ngo tuzihane neza, none ndahunze. Oya, abami bacu abagabo n'abami ntibahunge kubera twebwe, ahubwo nimba mu kazi byacanganye, nimba no mu rudandazwa byacanganye, nimba no mu bagenzi be yaziga amapromese byacanganye, amariba akaba yasibanganye, bakwiye kuzi iwacu tukabaha ihumure. Hobwiya sheri humura, nimba iyo nzira byase reka tuje ku mavi duhamagaze mu ijuru iyindi nzira. Erega Imana yacu ni Imana yakandi karyo. Haleluya. Tukabaremesha hako tubafasha mu kubaherengeteza. Abantu benshi baribaza ngo kubera iki ibi bintu tubishira ku mwanya munini. Abagabo bamazwe n'amastress, icyambere cyo mu cibuke basanzwe ari bake, ubuke bwabo buhera hehe, mwivuka ryabo barahamwa, benshi nibavuka ngo babeho kubera kwisi izirana nabo bagabo. Igira kabiri, n'abakuze bahura n'ivyago, bahitanwa n'intambara nyinshi z'ubuzima. Abo dusigaranye ubu rero tutabafashe neza, ubu basigaye bagwaye amavese, bagwaye amadiabete, bagwaye amastress, bagwaye amatension, bagenda batariho. Ushaka no gusanga umugabo yicaye agapfirayo, uruta yagiye gufata amadroge ngo yiyahure. None ngo abakenyezi hamwe byo bandanya gutyo, ubuzima bw'umugabo n'umugore tuzobukura hehe? Abakenyezi bonyene byoshoboka, abana bonyene byokunda. No kuvuga ngo dukwiye gufata neza ico kiremwa kiri vulnerable. Imana idutabare cyane. Kandi rero tutabibereye maso, ijambo ry'Imana ryarabitubwiye ko riraduha kwinkebuzo ngo mwibuke ko mu gihe cyanyuma hazobara abagore bivyigenze n'abandi batazokwemerera kugira gute ko wisangiza umugabo uri wenyene ababo batakihari. Kugeza aho Bibiliya yatubwiye yuko umugabo umwe bazomuriganira abagore ndwi. Nibaza ko ari urugamba goroshe, nago si urugamba goroshe. Rero hagushikiyo ngo bizorinde bishika hiyo, zigama umugabo wawe, nanje nzigama umugabo wanje, uriya zigama umugabo wiwe, tubakorera ibishoboka byose kugira ngo babeho barambe kuko turacabakeneye. Imana ishimwe cyane. Tugomba no gusengera babana basigaye bafise akazikira n'abavyeyi babo. Uno munsi iyo tuyaga n'ugwaruka bavuga nabi ba papa babo, bavuga nabi abavyeyi babo. Birababaje umwana w'umuhungu ariko aravuga nabi papa wiwe, kuko ubundi papa niwe yakagombye kuba modere y'umuhungu wiwe, mama akaba modere y'umukobwa wiwe. Umugore azifuza kubejo akamurabira muri mama wiwe uyu munsi, umugabo azifuza kubejo akamurabira muri papa wiwe uyu munsi. Hamwe naho umuntu yomubaza ati nuwuhe muntu ukunda gusumba abandi, umuhungu avuga ati papa, umukobwa
umukobwa avuga ati mama icyo nicyo cyagomba kuba kiriho. Mugabo no munsi n'abahungu bake bavuga ko ba papa ari abakunzi babo, n'abakobwa bake bavuga ko ba mama ari abasheri babo. Kubera iki? Kubera ko hari principe yabaye viole, ariko ntihararengerana, harashari ivyizigiro. Tuje ngo dusengere urwo rwaruka, tubibutse neza yuko atawiyimika nta wiha. Hari ababahenda kubaja mu matwi bakabigisha imigambi mibi yo kwica abapapa babo, ngo donke ngo ijya autorite papa gufise ko izocivaho ni wamwica, ajya amahera papa afise ataguha uyu munsi azoca abayawe ni wamwica. Bana bakagira intambara mu mitima, babonye abapapa ni ingorane, babonye abamama ni ingorane. Ariko ikibabaje nuko burya umupapa agiye abagiye ntasubirizwa. Hariyo bamaze kubikora bashira amasabune mu madusha, abapapa baba bagiye koga bakanyerera bagapfa. Haraba amakani menshi, haraba batangiye amahera barabicisha. Ariko no munsi uravyeyo bagowe ngaho mwibarabara, ateye umubabaro gusumba base babo bakiriho. Nawo marenda kubwire ngo mwene data, nawe we tusengane. Ntacu uzoronka ngo nuko wishe so, ntacu uzoronka ngo nuko nyoko wamukuye mu nzira. Oya, ahubwo uzosinzira ugumubona ijya image uri kuramwica, uzogira gute ugumubona ijya foto uri kuramwica, uri kuramutegurira ibyo, izogumiza uzishwa n'agahinda. Rero ko tugigukeneye niwirigurishwa n'agahinda, reka tugufashe kugira ngo ibyo ukeneye utari kuraronka ku mwanya ugomba bize biciye mu yindi nzira. Imana ibicisha ahandi. N'ikintu kimwe kibahagarika umutima, ibyo mukeneye byose Imana ishimwe. Ntabwo bavuze ngo ikintu kimwe dukeneye, oya, nimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose mugomba bimenyeshwa Imana. Bivuga ngo byose tugomba turashaka kubimenyesha Imana, bikaboneka mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no kugira gute gukenguruka, maze ya mahoro rero. Oh haleluya! Turakeneye kurangiza umwaka mu mahoro. Turakeneye ko mu miryango yacu haba ya mahoro mu kurangiza uyu mwaka. Turakeneye ko mu miryango yacu haba ya mahoro mu gutangura umwaka. Oh, turakeneye ko mu ngo n'imiryango hose haba ya mahoro, haba mu mahoro mu kurangiza umwaka, haba mu mahoro mu gutangura uyundi. Hanyuma Imana izotugirira neza, kuko ahari amahoro nta kintu na kimwe kibura. Je gituma uno munsi ngomba kugusengera ntanatebeje mbere. Ubu nyene ngomba kukubwira huri, fatanya nanje dusenge kugira ngo ivyo bintu vyanse gucaho wari uvyiteze Imana ibicisha ahandi. Vuga ngo amen. Ivyo bintu vyanse gucaho wari uvyiteze, kuba wari uvyiteze ko Imana ibicisha ahandi. Nimba yabonye by'ukuri ko ari byo bikwiye kukuzanira amahoro, Imana irabikuzanira. Imana yacu n'umwizigirwa, Imana yacu ntibesha. Yavuze ngo nitwaguma muri yo n'amajambo yayo akaguma muri twebwe, dusaba ico dushaka cyose tuzogira gute, tuzokironka. Nanje ko nagumye muri yo, nawe nkaba nizeye ko wayigumyemwo. Dusenge ico dushaka cyose turagihabwa. Ariko nawe utayigumyemwo, imbabazi z'Imana zikubonekeko. Niwayigumyemwo ariko urakeneye amahoro yayo, niwayigumyemwo ariko urakeneye umugisha wayo, niwayigumyemwo ariko urakeneye imihezagiro yayo. Imbabazi z'Imana zikubeko, kuko nivyo kunda zitakubayeko. Ariko ku Imana yacu yavuze ngo ntizigera itera ibitugu abayijeko. Ndakuremesheje niyo gutera ibitugu, oyarema ahubwo ngwino dufatikanye gusenga. Mana yacu nziza, uyu mwanya ngiye gusengana n'uyu mugabo yabujijwe amahoro n'uwo bubakanye, mu byo bateguye ntibiraboneka. Ngo kubw'ivyo uyu mwaka ntibazogira gute, ntibazoteka ngo bishe. Nawe ubwiwe araraba akabona aho yaziga amahera, akabona aho yari yaremerewe, yarafise amapromese byanse menshi mu kazi byabaye ukundi, umutwe washushe. Yewe Mana, kw'ibyo byamaze kuba, turasabye ngo uri Imana y'akandi karyo. Turasenze wizindi nzira nizuguruke, kuyisaka barasibije amariba yiwe yose, ariko umaze kubona umubabaro wiwe usibururira Rehoboti badashobora gusibanganya. Nanje ndasengeye aba bagabo byacanganye mu mpande zose, mu kazi
kazi byacanganye, mu rudandazwa byacanganye, aho bari biteze byacanganye. Mu izina rya Yesu ibyo ntibikababuze gusubira kwitwa abagabo kundi, ibyo ntibibabuze amahoro kundi, boye kurara bicaye, imitima yabo yoye kubura amahoro. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo Mana nyene ingabo, oh haleluya, kora umuti Mana nyene ingabo, shinzira uko ushinzira atagira inzira, genda muri zijya ngo bajya abagabo barushe baremerewe, shinzira hatagira inzira. Mwami Imana bimbire ryari barehoboti, bibazanira ibisubizo batarakogwa n'isoni. Mu izina rya Yesu umugabo yasuzuguwe n'umugore arababara cyane, kuko ntibaremewe gusuzugurwa, baremewe kubahwa. Yewe Mana nawe ni kuri, ntiwigeze wihanganira umuntu n'umakora ku cyubahiro cyawe. Yo n'ubu warabivuze ngo ntabwo uzigera wihanganira uzokora ku cyubahiro cyawe. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo n'aba bagabo, aba bami bacu waduhaye, aho bari mu mpande zine z'isi, aho bari mu mpande zine za Afrika, aho bari mu mpande zine z'u Burundi, aho bari mu miryango itandukanye, tabara, intervena mu izina rya Yesu. Uri Imana yo guhamagara ukitaba. Mu izina rya Yesu wavuze ngo nitudodore tuzugururirwa, wavuze ngo niturondere tuzoronka, wavuze ngo niduhamagare uzotwitaba, dusabe tuzoronka. None ndasabye nafatikanije n'umugabo ariko arasaba, mu izina rya Yesu nuduhe, mu izina rya Yesu nuduhe. Nafatikanije n'uyu mugabo ariko ararondera impande zose, afata ibivyanka, afata na biriya biranduka. Mu izina rya Yesu twarondeye, reka turonke. Mu izina rya Yesu twemere turonke, emera Mwami, emera ibitari bwabone kuno munsi biboneke. Mu izina rya Yesu nifatikanije n'uyu mugabo ariko aradodora. Mu izina rya Yesu ubundi bitacanganye, abagabo baronderera ingo, barondera abagore n'abana babo, ariko we vyase ahadodora ntiyugururirwa. Mu izina rya Yesu nafatikanije nawe, twemerere tudodore, tugururirwe, tuzogushima. Mu izina rya Yesu nta kindi turiko turarondera, n'amahoro mu mitima yacu. Amahoro mu mitima yacu aserura umunezero, tukaguhimbaza, tukagushima. Mana igihe cyose wabuze amashimwe, abantu bari mu marira, ariko ubu ntitugomba ko abantu baba mu marira. Turagomba ko abantu barangiza umwaka mu munezero, bagomba ko abantu barangiza umwaka mu mahoro. Turagomba ko uyu mwaka amashimwe uzoronka azorushirizayo wigeze kuronka kuva isi n'ijuru bibaho. Mu izina rya Yesu Kristo. Ora basakatari abande kosayi. Yesu 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 Mwami w'abami, Mwami w'abami. Sabo gusa dusengeye, turasengeye aba bagore Satani yaciyemwo akabakoresha kugira ngo amahoro mu ngo ahungabane. Mu izina rya Yesu erega amahoro mu ngo ahungabanye, mu makartier biranka, mu gisagara biranka, mu gihugu biranka, urugo ariko shingiro y'amahoro. None turavuze ngo aba bagore, Mana dutabare, Mana tabara uyu mugore yarenganye ikibanza ciwe agakoreshwa na Satani akamwemerera. Mu izina rya Yesu ndamutandukanije n'uwo mwansi yamwiyegereje agomba kumusamburira urugo. Mu izina rya Yesu oya ntituri abagore bahamagariwe gusambura ingo, oya ntituri abagore bahamagariwe kurwanya abagabo bacu, oya ntituri abagore bahamagariwe guhanganwa n'abagabo bacu, oya twahamagariwe kuba abafasha babo. Mu izina rya Yesu mu bibagoye tukabafasha, mu bibaruhije tukabaruhurira. Mu izina rya Yesu ndamatano y'impwemu y'abo bagore na Satani umunyakibi, umwicanyi, umusambuzi. Mu izina rya Yesu yavuze ngo yewe se kibi, yewe se ntambara, yewe Satani n'ingabo zawe, va mu ngo, va mu miryango, tandukana n'aba bakenyezi. Impwemu yawe yaravumwe, ndagutandukanije n'izo mpwemu z'abo bakenyezi wifatiye mpiri. Ndababohoje, ndababohoje, ndabakuye mu vyara vyawe, ndabakuye mu maboko yawe, ndabakuye aho wabugaraniye.
ndabugururiye mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, nyemerera buguruke, nyemerera basohoke, nyemerera bacike, nyemerera baveyo, nyemerera bajabuke kumwe Abisirayeli bajabuka bavuye muri Egiputa aho Farawo yari yabugaraniye ngo abacucume abakoresha ibituma bakuvako mu izina rya Yesu. Ariko igihe gikwiye kigeze ukabugurira bagacika, bari gugura nini mu izina rya Yesu. Yanje navuze ngo abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi ndababohoje, ndabakuye ku minyororo yari baboshe, ndabakagurukije aho bari bicaritswe mu izina rya Yesu. Ndabambitse ububasha n'imbaraga bahaguruke, ndabajabukije mu izina rya Yesu. Ora basakaya Yesu kumwe warungika marayika watabare Petero aho yugaraniwe yaboshwe kandi acungerewe n'ingabo 16. Ndavuze ngo abo nabo iminyororo ibaboshe ndayicagaguye, n'abasoda ba Satani bababoshe ndabatereye mu ruhumi, ndabahagurukije aho bugaraniwe, ndabasohokanye mu izina rya Yesu. Sohoka wa mukenyezi we, sohoka nawe wa mukenyezi, sohoka nawe wa mukenyezi, sohoka muri iryo shavu, sohoka muri uko kugwana, sohoka muri uko kubyimba umutima, sohoka muri uko gutomatiza umugabo wawe, sohoka muri ako gahinda, sohoka mu izina rya Yesu. Ora kasaya, hari ivyizigiro kw'ivyo dukeneye. Imana igiye kubikora bigaca, Imana igaca inzira mu bagabo bacu aho byabuze bikaboneka. Imana yakandi kagikentervena ivyo twariko turapfa n'abagabo bikaboneka, tugasubira kubana mu mahoro. Nta kindi dukeneye Mana, dukeneye amahoro yawe aruta uko yomenywa n'umwana w'umuntu. Kandi niko biri uyu munsi, uyu mugabo n'uyu mugore bariko barajyana, byamaze kumenyekana muri quartier, ariko kubera amahoro yawe basubiranye ubunyene. Ejo mu gitondo bazosohoka abasherishushu, abantu bose bazovuga ngo ya mahoro bayakuyeho. Na mahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wari wese. Urakoze Mwami kubikoze. Nyemerera sengane n'urugwaruka mu izina rya Yesu Kristo, bihaye kumvira umwansi, bihaye kumvira ubasambura, abateranya na base babo, abakobwa bateranya na banyina babo, abakobwa bahindutse kuba basi babanyina, abahungu bahindutse kuba bansi babase wabo. Kandi ahubwo muri systeme patriarcale umuhungu yategerezwa gukunda se kugira ngo azomuhe icumu, azomugira umusamuragwa wiwe, amurahure kubwenge bw'inyana zo umugabo mwiza wejo. Ariko ubu ntibigikunda kuko habaye imanga nini hagati y'abagabo n'abahungu, hagati y'abakenyezi, abagore n'abakobwa. Mu izina rya Yesu iyo manga ndayisibanganije, mu izina rya Yesu iyo manga ndayisibanganije, ndayujuje mu musenyi, ndayujuje mu ibivu. Mu izina rya Yesu ndatsindagiye mu izina rya Yesu. Mpamagaje mpwemu yera ubushobozi bw'Imana nzima ngo buzane ikiraro kidasanzwe, ikiraro kiri betone, gihuza umutima w'abasore, gihuza umutima w'abahungu na base babo, gihuza umutima w'abakobwa na banyina babo. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ivyizigiro bigaruke. Abahungu bizigire ba papa babo ko ari bo bigisha babo bejo, kobwa bizigire ba mama babo ko ari bo bigisha babo bejo. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turataramuje izo mpwemu mbi zinjira mu basore n'inkumi zikabatera rebellion. Izo mpwemu za rebellion ndazivumye mu izina rya Yesu. Izo mpwemu za rebellion ndazivumye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Sohoka muve mu ngo, sohoka muve mu ngo, sohoka mu izina rya Yesu. Turasubije umupapa mu kibanza ciwe, turasubije umumama mu kibanza ciwe, turasubije abana mu kibanza cabo. Umuntu wese agira amahoro mu izina rya Yesu, kuko twemereye Mana kw'ivyo twariko turapfa
ugiye kubiduha mu zindi nzira, ugiye kubiduha mu zindi nzira, uko ubona ko bikwiye ko biboneka mu izina rya Yesu. N'aba bahungu n'aba bakobwa bareme bagira amahoro, ibyo bakeneye batazobihabwa na esprit de rebellion, ariko bazobihabwa nuko ba papa babo lere modere dovi nabo babafashe ukuboko bakabajabukana kuri shakiraro kibavana mu busore kibinjiza mu kuba abagabo beza, kibavana mu bukumi kibinjiza kuba abamama beza bingo nziza turiko turarondera, bingo z'akarore turiko turarondera. Ora basaka y'abande sayi. Urakoze mwami wanje, urakoze mwami Yesu, urakoze jemedari wa vita, urakoze kimbiriyo, urakoze mutabazi. Iyo tuguhamagara ntitubabara ko tuzi ko duhamagara uwo tuzi ko yumva kandi akitaba kandi adukunda, anashobora kwirengagiza amaborogo yacu. Ujya wumvise amaborogo y'Abisirayeli muri Egiputa ukamanuka ukabatabara bagacika Farawo n'abanyegiputa, niko nzi neza kutabaye izingo, niko nzi neza kutabaye imiryango. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu baracitse, baravuye mu gasho ka Satani, barasohotse muri bya bisagara by'ikuzimu, barasohotse muri bya bisagara by'abadayimoni, barasohotse muri za surveillance z'abadayimoni. Mwizina rya Yesu baridegembya. Muri ko kwidegembya kwabo mwami Yesu turabahaye amahoro, turabaremyemwe amahoro. Ya mahoro yawe aruta uko yomenywa n'abantu, ya mahoro yawe. Asante Jehova, asante Jehova. Urakoze Mana, urakoze kucukoze, urakoze kuri iki kintu gishasha uvuganye nanje ijambo rikomeye mu izina rya Yesu. Rinteye ivyizigiro mu izina rya Yesu. Ejo bundi ntahe zizovuga, ejo bundi ntahe zizovuga, zizumvikana hirya no hino ko hari ikindi kintu cyakoretse mu gisagara. Tuzoshima Imana, tuvuge ko mu miryango hari amahoro tutigeze tubamwo, mu gihugu tuzoshima nta kuyu mwaka tuwurangije mu mahoro tutigeze tubamwo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Kubw'ivyo inzira za Satani turazugaye, amayeri y'abadayimoni turayaherengeteje mu izina rya Yesu Kristo. Bavuze ngo nta bubasha nta bushobozi mu izina rya Yesu ku ngabo n'ibikorwa bya Satani. Ubasha bw'umwiza boje guhurumbanya imiryango bakabura amahoro, ubasha bw'umwiza boje guhurumbanya igisagara tukabura amahoro, ubasha bw'umwiza boje guhurumbanya igihugu tukabura amahoro. Ndabuhinduye ubusa, ndabuhinduye ubusa, ndabuhinduye ubusa mu izina rya Yesu. Mpamagaye ijuru ngo rihagararire igihugu, rihagararire igisagara, rihagararire imiryango mu makartie. Amahoro yawe Mana ahagararirwe n'ingabo z'ijuru, ahagararirwe n'abamarayika b'ijuru. Urakoze Jehova, urakoze Shaddai, udutabaye, dutabariye ingo, kugira ngo amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wari we wese aboneke mu ngo n'imiryango, aboneke mu gisagara no mu gihugu. Kandi byabaye ko watubwiye ngo nitwasaba twizeye ibyo tuzoba dusengeye tuzoba tumaze kubironka. Ubu deja ndumva hari icyemezo cy'uko ibyo twasengeye twamaze kubihabwa. Ahasigaye ubane n'uyu muntu wese yizeye iri jambo kugira ngo rimukorere, nanje ubwanje ngire neza. Haleluya. Umize mu mutamana wawe uye mwicuri bumbarire cyose, ndagisore nkuko wakimbariye. Ahasigaye icyubahiro, ububasha, inganji bizorushize kubi byawe ubu niwe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.